ndabakumbuye sinumva umpera naho umpereza ariko ndajyoye kuba hano hantu. Amen. Abo bambonye irya mbere ni Apotre SIBOMANA arongoye ishengero nko babwiye CLG City of the Living God tukora mu kiranira ca kane. Hanyuma nko babwiye ndi DEBORA isomene twagira ubuntu bwo kugabura ivy'imwemu nga muri kino kibanza. Haleluya. Amajambo y'Imana tugiye kuzorabira hamwe bonagumye nigana cyane kuko ndayafise ngira kuva mu gihe nibaza ko ushaka kuza mugabo acatamwo ibindi. Rero mugabo ijambo ry'Imana ntirisaza rigumana kanovera, ndazi neza ko n'uyu mwanya rije mu gihe cyaryo. Haleluya. Ku batari bamenyereye ndakunda ko dukorana twese mu gikorane, sinkoreje nyene nawe umfasha donc kugira ngo amavuta atembe neza. Imana ishimwe cyane. Nkuko nkuze kubivuga iyo mbonye umuntu agomba kutubishiriza igikorane cyambwira protocole gacimwegezayo. Haleluya. Kandi hakunda abantu badasamara bakira kuko guhagarara ahantu nkaha si ibintu bisanzwe. Haleluya. Guhagarara ngaha nuko uba wemeye kuja kuri front. Guhagarara ngaha nuko uba wemeye n'ingaruka zindi zose kuko ahantu nyene ni mu rugamba nyene rukomeye. Yesu ashimwe. Turi kumwe. Rero tube kumwe hama benda bavertisa nkuko nkuze kubikora hamwe n'amajambo y'Imana tugiye kuzosangira ngako tsokumva amabanga menshi. Mwitegurire gutegwa. Mwitegure gutegwa kuko hari amajambo udashobora kumva ngo byijane. Ariko mugabo kandi gutegwa suko hari ikindi kintu nuko Satani agerageza kurondera uburyo kuko arazi neza ko inyuma yo kumva neza no mabanga ubwami bwiwe buragiye kunyiganyizwa. Aratera igere rya nyuma mugabo murazi ko yaraneshejwe. Uyu munsi tugiye kugira intangamarara amajambo y'Imana tugiye kuzosangira afite umutwe w'amajambo woroshe cyane babe marumaze kuyumva ariko indani muri yo anyegejemo ibintu byinshi. Tugiye kuvuga ibanga ry'ibicaniro. Ibanga ry'ibicaniro. Ngira baca bumva igituma mvuze ko inyuma y'izindi nyigisho muzoca mutangura gutegwa. Haleluya. Mu minsi heze hari mwene data yumvise mu kiganiro ubugingo busagutse hanyuma arandondera tuza kubonana dutevye nyuma y'amezi 6 hama tubonanye turaganira ariko nza kumva ikibazo afise ni kibazo c'ibicaniro. Turamubwira ubundi Satani arazi c'ibicaniro bimaze n'abakozi biwe iryo banga bararizi. Ariko babaje nuko abana b'Imana babaye mu nzu y'Imana imyaka myinshi ariko ntibazi cyane. Bamumva gusa ngo turi ngaha ku gicaniro cyawe ntibazi igicaniro cyarico. Cyane mubwira nti genda ukora ibi nibi byo nzobabwira namwe. Umunsi yabikora mu miseze twahuriye mu rubanza arambwira ati mukozi Imana ariko ndakurondera ndakubwira ibyabaye. Ati kuva twubatse igicaniro mu rugo iwacu. Ati twagiye tubona umunsi umwe mu ijoro saa 8 z'ijoro imisiba ishika 100 iva mu makaro. Ati twese twaragize ubwoba kuko ivyo bintu gute nko ngaha ubona umusiba uri kuravayo. Turambwira ibicana ico bikora bire expose ibintu byari binyegeje. Ndamubwira bijya bintu vyose mwahora mugwana navyo mutumva ivyari vyo kuva umunsi mushiraho igicaniro. Igicaniro kibwiza kuba kumuriro, umuriro ure expose. Igihe Paulo aja gusenya zijya nkwi bacitse ca kiyaga birivuga ngo acanye umuriro ikiyoka giva mu muriro kimusimbira ku kuboko ngo abantu babonye kiko kirena ku kuboko kwiwe baravuga ngo Imana ntizimukundiye kubaho ngo abantu babadebaguze ariko ngo agikunkumurira mu muriro. Uribaza ikibazo
irya nzoka yavuye mu muriro canke irya nzoka yari mu nkwi yari yasenye. Inzoka nishobora kuba mu muriro, gusa umuriro isho wakoze wara expose, waragaragaje, washizeho umuco, ivyari binyegeje bice bizahabona. Abana b'Imana benshi muri kino kibanza amaso yanyu agiye kuguruka, ivyari binyegeje biragiye kuja habona, hama Imana iguhe intsinzi yagusezeraniye. C'est pas normal yuko ivy'Imana yavuganye nawe ubibona kandi ukabona umengo birakwegereye mugabo ntubishikire. C'est pas normal ko ivy'Imana yavuganye nawe ubibona ugiye kubifata ariko bikakunyerera. Nuko ari ikintu kiba kiriko kironona. Ikire nico tugiye kuzokora vendredi azoba ari finale. Imana ishimwe cyane. Ndiza neza nakekeranya ko ubuzima bwawe ntuzoguma uko buri. Nabwiye sizo kugenda bigisha ikintu higeze mbona kiriko kirakora mu buzima bw'iwanje. Ikintu nikorakoreye ko nico sangiza abandi. Narabonye bikora mu ishengero, narabonye bikora aho dukora umurimo w'Imana, narabonye Imana ifata kibanza kikwiriye. Kuko umviriza rimwe na rimwe ibicaniro hari gihe bibloka ugukora kw'Imana. Abantu bakumva umenga Imana irahari mugabo ntibabone gukora kwayo. Burya mu isi y'imhema ibintu birubahana. Muriko muranyumva? Nubwo Imana ishoboye vyose hari ibintu itaronsa uruhusha idashobora gukora naho yo bibishoboye. Kuna Eva yaragiye akamura kijya camwa, Imana ikiramwitegereza imuraba, wo kwibaza kubera ko Imana itamubujije. Imana ntiyari ifise autorisation yo kumubuza, ariko Satani yarayifise. Nico gituma muhayisezana nimubwira ngo ivyo wabikoze kuko wari ufise uruhusha. Nandi ndazi ko umunsi umwe nzoronka uruhusha. Itanguro 3:15 ngo kuri uyo mugore nyene zokumena umutwe nawe uzomukomeretsa agasinziri. Imana ikamubwira ati hari umunsi nanze nzoronka autorisation yo gusubira kugusubiza mu ndumana ibihwanye n'ivyo wakoze. Rero abatabizi babaho muri confusion bo kwimvira ko ivy'Imana emabwire ubwami bw'Imana. Iyo bavuze ubwami ni entité, ni système, ni ugukora gufisa ama principe kugenderako. Imana yacu ni Imana ama principe. Hari ibintu udakoze idashobora gukora nubwo yashaka kubikora. Sindi kubure ko muranyumva. Hana arabwira Imana ariko asenga ndashare mu ntangamarara. Hana arabwira Imana iyo yamaze igihe kinini asenga. Arabwira Imana nibona habaza umwana w'umuhungu zomuguha akubera umuherezi ibihe bidashira. Wo kwibaza kubera ko Ana asenze iryo sengesho ryo gutanga Samuel ariho Imana yaciye ikora igitangaza kandi yatanguye gusenga kuva kera. Nuko ari kintu cyatira Imana. Ico iyo dukavuga ibicaniro ni ngazi dutereka ngaha ku isi Imana ikurukira kivuye mu ijuru kugira ngo yigaragaze mu buzima bwacu. Sindiko muri ko munanyumva. Alleluia. Rero tugiye kuzoserangura ivyanditswe mu buryo budasanzwe. Ndazi nabwiye mwitegure gutegwa. Ndabisubiye mu mwitegure gutegwa. Hari abantu umva bujinguye barakuvuga ngo hari bitero ngo natewe. None wotegwa gute utambaye umwambaro w'igisirikare? Wotegwa gute taturi krono ndaza mubanya amahoro? Wotegwa gute? Ariko ndazi neza ko hari ibintu iyo ndabikoze hari amasengesho neza kuca mfata kuko nimba ntayafasha Satani ashobora kutanshikira jewe mugabo zoraba uri hafi yanje. Hari gihe nkora ibikogwa hacambaza muhira nti namahoro kuko ndabizi neza ko ivyo nakoze habwiza kuba replique. Bashambira ngo urumva ngo umwana yagize iki kibazo urumva nari ndabizi rero siriko ndabatera ubuwa mugabo murabizi ko yoje muri DEBORA mbanzi konje kwigisha ingabo aba officier aba generale. Alleluia. Bigisika cy'ubwami bw'Imana. Reka kamwe mugabo muhere ku ndakunda ko muhera ku turyoshe buke amatwa twinjira mu bikomeye hanyuma kamwe ku munsi wa mbere sinje ndabaca intege eje ntimuze mugaruke ngo yatubwiye ko abazokumva izingisho bazoce batangura gutegwa nuko ugomba winjire mu bintu bise mbabwire mu bijanye n'imigwi y'iterabwoba. Hari amabanga wumvise ubizi neza yuko ayo mabanga atijana uyamenye ujana nayo kandi pana wowe gusa n'umuryango wawe. Hari ibi by'amasekte satanike, hari amadogre ugeze ko nabo nyene bakora ku bicaniro. Hari ahantu ugeze ukarahira ubu utagishobora gusohoka nuko usohoka ufuwe. Muriko munanyumva?
nico gituma hari abantu abakora amadeliverance murabizi, hari umuntu ushobora gusengera idayimoni ikakubwira twashaka kugenda mugabo ntibikunda ko tugenda, turaboshe. Gute utagenda uvuga ngo uraboshe? Kubera ko uyo muntu uwamuriye yabikore ku gicaniro hari isezerano yagize. Swat kugira umuntu abaho ku muntu abanza gupfa. Siriko biriko muranyumva? Kuko ni isezerano ryagiye. Isezerano ntirivaho. Ni isezerano ry'inava. Muriko muranyumva? Nico gituma Bibiliya ivuga ngo umurozi niba tokwihana yopfa. Kubera ko ico uburyo bumwe bwonyene ashobora gutabagwa nuko yinjira muri ndi sezerano rindi. Abajene bamwe barabizi nk'aba star b'abanyamerika bakomeye banyiganyiza isi no bankakaro nka Michael Jackson, kugira ngo ave muri ya secte yararimwo biba ngombwa yuko uja muri ndi dini rindi rifise indi croyance yindi. We hakuja mu akizo acaja mu Bayisilamu, kubera kurumva n'amasezerano abwiza kuca agwana. Ibi tuzobirabira hamwe mu ijambo ry'Imana koma bikora. Tugiye kwinjira mu kwezi kw'icenda. Ukwezi kw'icenda murazi ko n'ukwezi nyene kuko amasezerano ye asohoka, sivyo? Umugore atwarinda ameza ngahe 9 ni ukwezi kwaho tuvyarira Imana. Amasezerano asohoka. Ngoma ndababwira igituma abana b'Imana benshi amasezerano bayakira, ariko bamwe bakayapfiramwo, abandi agateba, nikora ko batazi system y'ibicaniro. Uburyo bwiza bw'uko isezerano rishika nuko wubakira uhoraho igicaniro. Ivyo tuzobirabira hamwe. Cyo gituma mutumire abantu sinzi muzokumva amabanga yo mu miryango yanyu. Yesu ashimwe. Mutumire abantu ejo sinzi none muzoguma mugiriye amadini ntumbazi. Haleluya. Ariko bazi kuko turakeneye ko abana b'Imana babohoka, turakeneye ko abana b'Imana bagera aho bidegemvya. Imana ishimo cyane. Urugendo tugiye gufata muri ndwi ndarugiranya na itinerary Elia yafashe kugira ngo aduganwe mu ijuru. Yavuye ahantu hita Gilgali, agenda i Beteli, abandanya Yeriko, hanyuma ajabuka Yorodani, aho ni Imana yamutoreye. Si kubw'ubusa ivyo bibanza, si kubw'ubusa Gilgali, si kubw'ubusa Beteli, si kubw'ubusa Yeriko, si kubw'ubusa Yorodani. Ivyo bibanza vyose tuzobirabira hamwe birafise insiguro zikomeye uyu munsi mu buzima bwacu bwa Kristo. Gilgali nahantu dutangurira, ni kibanza c'intango. Gilgali mu majambo asobanutse, Gilgali bisigura ngo aho uhoraho yatembagarije agasuzuguro k'abanyegiputa. Na Imana ikuraho agasuzuguriro, kugira Imana ikuraho agasuzuguro k'abanyegiputa, mwibuke ko Imana yabasabye ko bayubakira igicaniro. Ebabwire ikintu kimwe, mwari muzi icyatumye abana b'Imfura kwira Farao arekure abanyegiputa, abanyisirayeli, yabanje Imana abanje kwica abana b'Imfura. Mwari muzi igituma nuko umviriza karite y'igimazi ku gicaniro iradetermina ubushobozi bw'igicaniro ku buzima bw'umwana w'umuntu. Iyo na w'Imfura abana b'Imfura badapfa muri Egiputa, Farao yarafise ubundi bushobozi bundi ashobora gukoresha ku mana zabo akagumana ubwoko bw'Imana. Tuzabira hamwe ibintu bimwe dusoma ntidutahure. Umunsi umwe ngo abisirayeli barakinagiza umwana we w'Imfura, ngo ico gitero cy'abisirayeli kizagisubira inyuma. Ibazi ihanga ry'Imana riri hafi gufata mpiri abasi babo, mugakora igimazi gitanzwe gucaniro, iryo hanga risubira inyuma, kandi ari ihanga ry'Imana. Imana ishimo cyane. Imana irarabatse kugira Farao ataronka ubundi bushobozi, atarongera yashobora kwiyaprova. Burya kujya mu n'igisirikare gikora no mu buryo bw'imwe niko bimeze. Iyo igisirikare kibe kinaniwe kirahamagara renfort. Muriko muranyumva? Imana yabizi ko renfort Farao ashobora gusaba ni yuko yarasigaranye umwana w'Imfura, kandi imfura zari zigihari. Cyo gituma imfura zimaze gupfa, Farao yaciye arekura. Bijya bimenyetso biti Imana yari yakoze, ntivyari bihagije kugira ngo arekure ihanga ry'Imana. Yari yamaze kubona gukomera kw'Imana, mugabo hari ikintu kimwe yaragisigaye novuga yishimikije, Imana imaze kugikubita yaciye arekura. Haleluya. Imana kere gutembagaza agasuzuguro hejuru ubuzima bwawe. Aho turi Gilgali, ariko naho nyene hari ikintu kibanza kuba, nuko bwa mbere na mbere wuguruka amaso, nuko bwa mbere na mbere rero ndi ngaho urumva ahantu hari connection nyinshi.
Hano uri ahantu hari connection nyinshi, hari ibintu biguma byiteshaje utari wateshaje. Ugasanga niki naco ashaka kwandikira ngo download complete. Donc téléchargement iraheje. We ntibigeze uteshaje. Mugakora ko ari connection umva nyene vyari. Reka gato ntacyo duhere nga. Tugene muri Zaburi 19 ku murongo wa 130. Kamwe duhere ngaho. Turasoma mu izina rya Yesu. Zaburi 19 umurongo wa 130. Yego. Guhishurirwa amajambo yawe. Guhishurirwa amajambo yawe. Kuzana umuco. Kuzana umuco. Tugenda bukebuke. Dawidi avuze ngo guhishurirwa amajambo yawe bizana umuco. Udahishuriwe ijambo ry'Imana uzokwa muri mu mw'ijima. Bivuze ngo guhishurirwa amajambo yawe, la révélation de ta parole est claire. Dushobora kumurikirwa atahishurirwa rihari. Nicyo gituma ubuzima bw'abana b'Imana benshi bwuzuye confusion. Bamwe nibuviba bakukwereke harabuze ihishurirwa ry'ijambo ry'Imana. Icyo tugiye gukora muri ino ndwi ni uguhishurisha ry'Imana kugira ngo ubuzima bwawe bwakigwe bumurikigwe, hanyuma umenye neza icuri Imana ikugomba ko icyo usabwa gukora, iso uhamagarirwa kuba ngaha muri nosi. Numva amenye abantu Imana muri cyo kibanza. Guhishurirwa amajambo yawe bizana umuco, bitanga umuco. Umuco ugiye kuboneka kuko wahishuriwe ijambo ry'Imana. Komeza hepfo. Guha abatungu ubwenge. Guha abatungu ubwenge. Iri jambo abatungu mu gifaransa bakoresha ngo les simples. Abantu basanzwe. Dushobora kugira ishurwa ry'ijambo ry'Imana naho wari umuntu asanzwe ngo muri umuntu asanzwe. Naretse kuravuga n'abana Imana muri kiro kibanza. Dushobora guhishurirwa ijambo ry'Imana ngo umuko waruri naho wari umuntu asanzwe. Iyo uhishuriwe ijambo ry'Imana ucika umuntu adasanzwe. Nisimara ikene gukora muri no somene kutwugura amaswa ngo duhishurirwe ivyanditswe vyayo, amasezerano yayo, umenye neza igituma utizira muri Kanani yawe, umenye neza igituma ubibona ntubifate, umenye igituma bose bazavuga bimwe, bose bazavugishwa bimwe, mugatigera ubona realization yavyo. Haleluya, haleluya. Guhishurirwa amajambo yawe bitanga umuco, bizana umuco. Ngo guha abatungu iki ubwenge, the understanding, baratahura. Ubundi yo Yesu ashimwe. Nta kundi murazi ko yonje nteza kubasarisha. Ngira ntimwavyibagi? Muravyibuka? Muravyibuka? Gena muri Zaburi 82. Zaburi 82. Hera ku murongo wa mbere ndaza kuguhagarika. Ushaka kushikana ku murongo 8. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Icira abacamanza urubanza. Icira abacamanza urubanza. Mukino ngo Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Mu gifaransa bavuga ngo Imana ihagaze muri assemblée y'izindi Imana. Ikimanza. Hano Imana iri ngaha. Hagati y'izindi Imana zintoya. Twe turi Imana ntoya nibaswe ivyo murabizi. Narasumanya kwivuga bihagije ngaha nyene. Turutumana dutoya. Hari ivyo dusobora natwe ubwacu kurema, hari ivyo natwe dusobaye gukora kuko Imana yaduhaye ubwo bushobozi bwo kubikora. Siriko muriko muranyumva. Muriko muranyumva. Imana yagase mu ikombe dutundi tumana dutoya ica imanza. Komeza ku murongo wa 2. Iti muzogeza hehe kugoreka imanza. Imana igakibaza abo bacamanza aribo twebwe, muzogeza ryari kugoreka imanza? Bikuvuga iki? Muzogeza ryari kudatunganiriza abantu uko bikwiriye? Ubundi kuba twarakijijwe twabiza kubera imigisha imiryango yacu. Kuba twarakijijwe twabiza kubera umugisha igihugu cyacu. Aho dukora babiza kumenya ko hari abana b'Imana bahari. Mugabo kubera iki hari n'abatazi kukijijwe? Kubera iki hari abantu barenganywa uhari? No, kugira ngo abantu barenganurwe sukuba wokipa ikibanza cya mbere. Urashobora kuba uri hari inyuma ariko kabiri wofata ingingo. Kuko
aduhaye nubwo gukontora ubwenge bw'abanyabwenge. Babantu ngira batashe ntibakiri ngaha. Haleluya. Bivuga ngo dufata mpiri ivyiyumvirwa he mu mitima yabo. Ubashoboye gufata mpiri ivyiyumvirwa mu mutima wa deje wabo. Ubashoboye gufata mpiri ivyiyumvirwa mu rujya mutegetsi adukoresha. Bivuga ngo dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima yabo tukabigomera Kristo. Bivuga ngo kandi ngo twiteguye no guhana. Ntibavuga abo duhana abantu, hiduhana abo turuta n'abaturuta turabahana. Numva amene y'abana b'Imana. Niko bimeze. Imana ni nkuko ibabaye. Ifise abantu yahaye ubasha bwose bwo gutunganiza abantu. Muga abantu bari kwatunganirizwa. Akarenganya kaguma n'akarenganyo, igiturire kiguma ari giturire. Ndagomba ko muri no somene duhaguruka nk'abana b'Imana tukavuga oya. Kuko ndazi ikintu kimwe, birivuga ngo Imana ntigayana. Ijambo ry'umusavi wayo rishobora kugendera ubusa. Biriya ivuga ngo icyo muzokugara he ngaha kwisi kizokugagwa he mwijuru. Icyo muzokugura he ngaha kwisi kizose cyuguruka no hehe no mwishukura ko twebwe duserukira ubwami bw'ijuru ngaha muri nosi. Ambasade ya Etats-Unis ngaha ingingo ifata niyo Etats-Unis cya Afrika kuko ngaha ni twebwe tubazwa ivyo ngaha. Amajuru y'uhoraho ariko isi yayihaye abana b'abantu. Ivyo abana Imana biza kubimenya. Biravuze ngo muzogeza ryari kugoreka imanza no gutinya abanyakibi kukigoye. Muzogeza ryari? Ubu nta muntu yabiza kudutera ubwo buretse Imana. Kuko tumaze kwiha Imana nta wundi adufise kubasha guhera uyu munsi. Ni Imana gusa. Nayo bari umuntu size akomeye bingana gute nta bubashe wowe agufise ko. Umusumwe Pilato abwira Yesu mbega uziko shaka kugukoza icyo shaka. Yesu amubwira ntiwibeshe wewe ushaka kunkoza icyo ushaka. Wewe uhari kugira ngo usitse ivyanditswe kuri jewe. That's it. Wowe nabasha ufise ko n'uyu mwanya decision gufata ni Imana yabigutije kugira ngo usitse ivyanditswe. Kubivuga ngo yabaza ko abanyabwenge ntibari kubamba umwami w'ubwiza. Ariko kubera ko Imana yibahishije barabikoze. Imana ivuga ngo muzogeze ryari gutinya abanyakibi ku kigohe. Sivuze ngo tube ensolo. Sivuze ngo nitwe abantu vuga gute baburi isona abantu habana gatoya turihorera mugabo turazi ukungena ibintu tubigenza. Yakubwiye nabe akakurenganya duhangana nawe. Oya hari ahantu tugenda. Nico nitumangiye kubabwira ibicaniro. Hari ahantu tuza gutetera ayo madosiye. Hamiyo tuhavuye tugashika ku kazi bamuhaye imitasho canke bamukuwe canke bamukoze ikirikero. Amen imeze neza. Ngoma ndabagarukane kongera gusura kumenya ico muri kubwo bwami bw'Imana. Muri abana bari bo bose. Imana irabubaha kandi irabubahiriza. Nico gituma nege kubabwira ingene no sema kubakira hari gicaniro ubwawe Imana agomba kucika igicaniro. Haleluya. Haje Imana abwira Abrahamu ngo mbega hecho twokora tutibiye akabanga umusavyi wacu. Umusavyi wacu. Amos 3:7 havuga ngo nakimana izokora itibiye akabanga abasavyi bayo abavugishwa nayo. Abo ni batwebwe uyu munsi. Birigasiba ngo mbega iyo intambwe iroshe ninda totinya ngo mbega kandi Imana ivuze ninda tovugishwa. Nico tubereyeho muzogeza ryari iyo ugifise ubwo bwoba bwabo bantu nibo bakomeye nibo oya hari ukuntu abantu bazoba victime kandi we wari uhari. Naho Imana zikavuga ngo muzogeze ryari kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe. Komeza. Muciri imanza umugoyigoyi. Muciri imanza umugoyigoyi. Umugoyigoyi muri cyacu ni umuntu ari faible. Ni umuntu adakomeye. Ni mu muciri urubanza. Ko muciri urubanza ari kuvuga iki? Ko muciri urubanza ni uko umukomeza. Ni uko umusirana arashobora kunyigezwa n'ikintu na kimwe. Uyu mwandiko ndacira urubanza abagoyigoyi. Kuko tuzoheza ino somene wumva ko urugwego rw'ijuru rudasanzwe ngaha muri nose. Babwire mugiye gutahura ko vous n'êtes pas seulement des personnes mais muri ama personnalité. Muri utandukaniro riri hagati ya une personne et une personnalité. Une personne n'umuntu
personalite muravyubanye n'urwego siriko biriko munanyumva ni entité ni institution mwebwe ni muri abantu basanzwe muri ama personalite iyo wihenze ukavuga nabi in personalite murabizi neza nyene bice bigenda murazigene bice bigenda siko nuko washwanye n'umuntu atacari umunyagihugu nkawe wasanzwe ivyo nyene ibintu nyene bashobora mukabo bavuga ngo yatutse inzego natwe yo twumvise umutwaro ngo bamushize ko ivy'inzego cya twisonzesha ko turazi ko bitaza koroha mucira imanza umugoyigoyi n'imfuvyi mumva nitegeko bariko batanga mucira imanza nivuze ngo nimubisobe mucira imanza ni mucira imanza nitegeko uri kurahabwa cira imanza ujya muntu ari feble cira imanza ujya muntu anyoga cira imanza ujya muntu agaragara umengo nta defense agira mani majambo mubere defense defend ubuzima bwiwe mpame nimeze neza haleluya komeza ku murongo wa 4 mutabare umugoyigoyi n'umukene bavuga umugoyigoyi cyangwa umugoyigoyi n'umugoyigoyi goyigoyi umugoyigoyi abigisha biki muraza muradufasha yo komeza mutabara umugoyigoyi n'umukene mubakure mu maboko y'abanyakibi mugira iki bavuze ngo mubakure mu maboko y'abanyakibi riva ngo urabishoboye vuga ngo ndabishoboye Imana bizinesi Kristo yakugize urashobora gukura mu maboko y'umunyakibi umuntu ariko aragirirwa nabi urashobora gutabara imahazwa urashobora kurenganwa umuntu ariko arenganwa mutabare umugoyigoyi mukure haleluya umukene mu maboko y'umunyakibi komeza ku murongo wa 5 abo mbwiye ntaco bazi uviriza ab'Imana ikirabwira ngo nta na kimwe bazi ntaco batahura nico gituma ijambo ry'Imana rihari kugira ngo ritumurikire umenye neza n'Imana ifite ikibazo uyu munsi dufise abo yari kirabwira yayi ubwo bushobozi ntibatahura ntibumva ivyo Imana ikiravuga ngo bariko ndabwira uviriza ngo ntaco bazi bari inyoha ntibatahura icyo bashoboye ntibazi ubushobozi bafise ntibazi ububasha bukora muri bungere bungana ngo kandi ntaco batahura isa gatatu bagendagenda mu mwiza kwereka bagendagenda mu mwiza barabuze ishurirwa ry'ijambo ry'Imana bazi ko bikomeye bibwirwa ba apotre babwire warski diamond tagenda kubera kare apotre license idayimoni igena kuko yumvise umuntu yitahuye cyane muri Kristo Yesu Ico gituma hari mpora ngenda nkasanga umukristo yasenze dayimoni yari yananiye bishop bero nezoreka kubana na gute bizishinga baguma bari korana n'ivyayi n'amakawa inda zigasuguma hariya babura kuja gusira umuriro ku gicaniro Yesu ashimwe turi kumwe aba bishop turi mu kumarana umwe yabwiye mwene data ngo none ngurisonzije ate uwo mudayimoni uri kurasenda ni nyabaki tumugufasha aziko kwisonzije arubwira ngo umuntu asende umudayimoni arambwira ngo twisonzije kera ngo ubu nabyo tukishobora nimba atavigishobora kwisonzesha nibaca baguha retraite ugenda urindira umwami Yesu turi kumwe abo ni uyu munsi basuka amazi ku bicaniro bikanka kwaka birababaje abo mbwiye ntacyo bazi ntacyo batahura bagendagenda mu mwiza amatanguriro yose y'isi aranyiganyika sisi nsomera sisi hamwe no kuvuga ngo ni ubwanje navuze ni Imana ikiravuga ni je ubwanje navuze ni muri Imana mwese muri abana bisumba Sindi kwa abantu bakora muri kino kibanza niyo yabivuze bavuze ngo niyo yabivuze bandi bazam niyo yabishinze nico nicagezwe yaravuze ngo wewe vuga ngo jewe uri Imana nice yabivuze nabye iyo bavuze ngo ni Imana ngo urumva ngo ni amadini y'ivyaduka ngo ya antikristo ngo abantu basigaye bitse Imana si ivyo ndiko ndavuga dufise none bavuze bavuga musi ngo muri abana bisumba vyose
Yesu ashimwe. None umwana w'impene si impene, turi kumwe. Umwana wanje ntafise ubuzima bwanje, si jewe. Mugabana kubera idini n'ukutagira ihishurirwa mu ijambo ry'Imana, ngo ya mama wanje ngo nico gituma bazokoma ariko bararenganywa uhari. Ngo umunsi womenya ko Imana yagushize mu rwego rukuru rugize ubwami bwayo, nayo nyene irimwo, ariho hantu wicaye. Iyo isyeje nawe usejana nayo, ifashinge ikazifatana nawe, hari ibintu bizohinduka hejuru ubuzima bwawe. Haleluya. Umviriza rero marke y'ijambo ry'Imana mu buzima bw'abana n'abantu ico arikora. Nico bwazo bavuze nti muri Imana. Mwese ko bavuze Imana avec petit i. Mwabonye? Umva nakamana. Raba kino kintu. Mwese muri abana bisumba vyose. Ku murongo w'indwi ngo ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe nko mu waganwa. Kubera iki? Kubera kimwe atangura kuvuga ngo kuko ivyo ari karavuga ntavyo batahura, ntavyo bumva, bagendagenda mu mwiza. Iyo utavyuzi, iyo samuragwa kiri umwana haca batandukaniye ko n'umugurano, ntari wenyene ibintu vyose. Ariko ngo ababa munsi yamutegeka, abamurongora. Ngo ariko yamaze gukura, aho ni haiza kasubirana autorite y'umwana by'ukuri nka samuragwa, agafata ibintu byose mu kiganza cy'ibuyubi. Ntibasura kumujerera, aratangura kijerera. Birumvikana ivyo ndiko navuga? Okay. Haguruka man ukire isi urubanza kandi uzogira amahanga yose ishamvu yawe. Ibi kugira ngo bikunda amahanga yose acika ishamvu y'Imana, nuko tuza tugatahura ijambo ry'Imana rivuga, tukagira ihishurirwa, ubuzima bwacu bukamurikirwa, hama tugakora ico Imana igomba ko dukora. Gushanga turi kumwe? Nababwiye urugero tugiye gufata umunsi ndagira just intangamara gusa. Reka sigure just kuva Igirugari gushika hakurya ya Yorodani. Aho ngoma uyu munsi ngire kuko ni hakurya ya Yorodani imikogote yaje gutora Eliya. Ngoma abwire ikintu kimwe mutari muzi. Ibi bintu banza bine Eliya abwira Elisa Kimana mutumye kandi himutumye. Ibi bibanza vyose ni bibanza vyari birimo ibicaniro. Imbabwire ikintu kimwe za gutahura. Indege ntiyurukira hari hose. Indege ntiyo kurukira ngaha muri iryo barabara. Muriko muranyumva? Aho sana indege ishobora kurukira. Ibicaniro bimeze nk'ibibuga by'indege. N'ahantu mugabo haba hatunganijwe. Sinzi muratangazwa nuko wa mugore umwana we yari yapfuye, bavuga ngo acagenda kuraba wa muntu w'Imana ngo kuri wa musozi yakunda gusengerako. Ngo nuko Yesu agenda ngo kuba ca gisozi yakunda gusengera, hari ahantu baguma bariko baravuga abantu b'Imana bakunda kuba bari. Hari ahantu babarizwa, aho hantu haba hari ibicaniro. Siriko gushanga turi kumwe. Sari hose Imana ikorera. Nanu Eliya abira Elisa ngo guma ngaho Igirugari nta Imana itembagaje agasuzuguro. Aho hantu Imana atembagaje agasuzuguro kuko munyibirize neza hari ibimazi byari byatangiwe. Nanu duhera twege imbere gato Beteli. Reka gato dusome ya masano umuntu muri asengera. None Jesse nawe bwagire kuvuga, none ngize gutangura ihamasaci yahera. Yesu ashimwe. Ngenda itangura 28. Usomere ku murongo w'icumi. Shita kanu gatoya gusa. Mbarutse akanu gatoya. Nta kibazo bana muri no misi. Itanguriro 28 umurongo w'icumi. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye iharani. Ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye. Yabiribuye mu mabuye yaho aragisegura. Aryama aho hantu arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakiduvugako bakimanukako. Kandi uhoraho yari ahagaze hejuru yacu. Aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu ryamyemwo nzokiguha
mwe n'uruvyaro rwawe kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi uzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe n'imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha kandi heraba ndi kumwe nawe nzokuzigama aho uzoja hose kandi nzokugarukana muri iki gihugu kuko ntazokureka ntarakora ivyo nkubariye. Komeza. 16 Yakobo arikangura aravuga ati nukuri uhora hari aha hantu uhoraho arahantu nanje sinarinda bizi nanje ntavyo nigeze menya. Aratinya aravuga aterega aha hantu hateye ubwoba. Nimuyumvira umuntu araje ageze ahantu iki gihe yari karahunga uwo bavukana ashitse ahantu arushe atoye ibuye akishyira ku mutwe ako kanya yinjira mu yereko muri mvura kiryoboye ryari ikintu gisanzwe zobereka muri nondwi ingene iryo buye David Abrahamu sekuru wiwe yari yarubakikoraho igicaniro aha hantu nyene hahise imyaka aragenda kumbi iryo buye nikibaza n'igicaniro n'ahantu habereye isezerano n'ahantu Imana yahuriye na Abrahamu aho hantu hari ikintu cyakoretse ahageze atoye ibuye ngo nibuye risanzwe kumbe iryo buye n'irembo ry'ijuru akishyira ku muswe izu yuguruka abona mare siko mubisere bavuze ngo abona mare kamwe baduga abandi bamanuka ngo Imana yicaye hejuru y'ico curirizo ni kuvuga ngo Imana yicaye hejuru y'igicaniro bamwe baramanuka abandi bakaduga ko igicaniro imisozi ku buzima bwacu cyativa ibikorwa by'abamarayika burya kujya mu n'igisirikare gikora no mu buryo bw'imihemo niko bimeze iyo igisirikare kibe kinaniwe kirahamagara ramforo muriko muranyumva Imana yabizi ko ramforo Farawo ashobora gusaba niyo uko yarasigaranye umwana w'imfura kandi imfura zari zigihari cyo gituma imfura zimaze gupfa Farawo yaciye arekura bijya bimenyetso biti Imana yari yakoze ntivyari bihagije kugira ngo arekure ihanga ry'Imana yari yamaze kubona gukomera kw'Imana mugabo hari ikintu kimwe yaragisigaye novuga yishimikije Imana imaze kugikubita yaciye arekura. Haleluya. Imana kene gutembagaza gasuzuguro hejuru ubuzima bwawe aho turigira ugari Abrahamu afata Loti kuko Loti yari yabuze se amujana mu rugendo Imana yamubwiye ngo amutware yagiye gutabagwa nuko yubaka ihoraho igicaniro kuko igihe cyose yari kumwe na Loti yarageze ni Kanani atawundi mu bisekuruza 10 yigeze ahagera hahise imyaka 2356 atanumwe arashika aho hantu ariko nawe kubera ko ari kumwe na Loti ni couverture biranka kabona ko yashitse Imana hari abantu bashika amasezerano bamenye ko bayashitsemo umuntu agobora n'umuntu Imana mubwiye kazo hura nawe mugabo ntamumenye umuntu agashika muri cyakini Imana musezanira mugabo ntamenye karico akagica ku ruhande kugeza aho Imana yadekashije conflict hagati y'abungeri babo Abrahamu yuguruka amaso arabwira Loti tubiriza wewe birakwiye ko dutandukana kuko nitwagumana ndabona imbere hacu tari heza abungeri bacu no barakora hafi ibintu mu minsi imbere twe tuzobipfa arambwira tumviriza wewe hitamwo aho ushaka niwe hitamwo muri nord nafata sud niwe hitamwo imisozi nafata ikiyani niwe hitamwo ikiyani nafata imisozi bamaze gutandukana niho Abrahamu amaso yiwe yaciye yuguruka atarabona ko aho hantu ari handi Imana yaramubwiye ari Kanani akiri kumwe na Loti yagira confusion umwanya wose hari abantu muri kumwe n'ukuri sinababesha cyo gituma ibicano bigiye ku expose hari abantu hari amadeconnection agiye kuba hari abantu bagiye kugira ukwankwa nabo nyene bidasobanutse ati umuntu ko twara twumva ibintu kumwe bigenze gute ngo uyu mwanya amburira isoni hari ahantu utanguye kugera kandi mwere kumwe kwabona amaso yawe ahumye atacubona aragukora ko mwizora akakuzindika sizi byinshi birebire ntumenye ikintu na kimwe uyu mwanya amaso wagiye kuguruka umwatsi ugiye kubakira uhoraho igicaniro aragiye kuguhindurira muri ko muranyumva abari barabihishije ko bose atanuma avuyemo baragiye kugaragara haleluya kubera ko hari bimwe igicaniro bikora mu buzima bwacu biradutandukanye
n'ibitatwungura n'ibitatugira ikimaze. Aburahamu atandukanye na Loti niho yinjiye mu mugisha wiwe. Aho turi kumwe n'igihe yihenda mu nzara iteye ava mu gihugu Imana mubwiye ko izomuhera mu mugisha aja muri Egiputa atangura kubesha. Ivyo byose bikora kubera presence ya Loti mu buzima bwiwe. Ariko amaze gutandukana na Loti amaso we yarugurutse yubakira uhoraho cyane. Reka ndabasarishe gatowe, genda mu Itanguriro 12 usomere ku murongo w'indwi. aravuga ngo ku murongo w'indwi Itanguriro 12 Uhoraho yiyereka Aburahamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca hubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Arikora avayo gatoya hera kuri 5 kugira ngo bumve neza. Aburahamu ajana Sarayi umugore wiwe na Loti umuhungu wabo n'itunga ryabo ryose bari batungiye iharani bo n'abantu baronkeyeyo bavaho ngo baje mu gihugu c'Ikanani. Baji Kanani muri kuma vyumva destination ni Kanani. Nuko bashika Ikanani nyene. Bashikikana mumva ko bashitse. Aburahamu adwebera ico gihugu ashika ahantu yitwa Ishekemu ku giti c'umweroni ca More. Ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Uhoraho yireka Aburahamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca ahubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Murumva Imana imubwiye buzogwa kino gihugu yace yubakira Uhoraho igicaniro. Ivyo nzo bigaruka ko mino misi isezerano ririndwa n'igicaniro. Dubisubiyemo isezerano Imana iguha ririndwa n'igicaniro. Isezerano karihabwa n'Imana ntiririndwe n'igicaniro ngushireho igicaniro. Iryo sezerano ashobora kutazoribona mu buzima bwabo kandi barasezeraniwe. Imana ikimubwira ngo nzogo sinzi igihe cyose Imana ikoze ikintu murabona abantu b'Imana ikintu bihutira gukora baca bakirora ibicaniro. Kwako nivyo birinda amasezerano y'Imana. Mwavyumvise atayubakira Uhoraho igicaniro kandi mwumva kari Kanani. Mwumva kakiri kumwe na Loti umviriza mu nsi. Pluto kuri 8 arikora avayo aja ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba w'Ibeteri ahashinga amahema. Ibeteri mwumvise Beteri ahashinga amahema. Komeza. Ibeteri hasigara iburengerazuba bwiwe. Ihayi hakaba iburasirazuba bwiwe. Naho nyene ahubakira Uhoraho igicaniro. Mwavyumvise Ibeteri. Iki ni kimwe Yakobo inyuma y'imyaka myinshi yagenda jamya hana gatora ibuye kumbe niki Aburahamu yari yagize iki yubakiye Imana. Aho hantu hari adresse y'Imana. Aho hantu hari presence y'Imana. Cyo gituma yaguye mu bintu nabo nyene bwiwe atazi. Yaratsarabaye aha hantu. Komeza umvirize genda ku murongo w'icumi. Murongo w'icumi ngo maze inzara itera muri ico gihugu. Ngo nuko Aburahamu aramanuka aja muri Egiputa ngo asuhukireyo kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Umviriza gatoye guta umuntu Imana yaramubwiye ko imuhaye Kanani arageze Kanani arahageze aho bakiwara igicaniro mugakwira ko yari kumwe na Loti ngo inzara iratera acaja muri Egiputa. Iyo si confusion. Muri ko muravyumva yirukangishwa niki n'inzara. Imana mubwiye ati ahantu nzohaguha ahantu nzobana nawe ahantu natuzohaburira. Mugabo kubera Loti nabwiye Loti ni voile. Hari abantu bari kumwe na wewe bakugara amaso ntongere kubona. Nicyo gituma bango bakaba abantu mutandukana nabo kuko abantu muri kumwe nabo ntuzokwigera ugira vision iri clair. Na musi rumwe sinzi kubura mwe maze kubashikira. Hari abantu mugendana iyo muri kumwe wumva intege nke. Hakaba n'abandi muri kumwe wumva gukunda Imana ukurondera Imana. Ivyo bisigura gute? Hari abantu bafite ibicano byo kuzimya ibicano biriko biraka. Turi kumwe. Iyo muri kumwe akubwira amafere. Sinasi ko tuvuga amafere, mugabo amafere afise kibanda cyayo. Kuko na afere yose gukora mwari muzi yuko ikikame murakizi. Hari urugezo ugerako ahantu hose mu bihugu byose.
hari urugezo ugera ko igihugu gitegeza kukumenya, kandi aho hantu uhageze swat ukingirwa n'Imana cyangwa ukingirwa na Satani, mwashaka kuguma uri netre. Aba bakinyi bakomakomeye babeza kuba bafise ahantu begamiye, swat harama incantation babwizwa kugira ngo bagumane zijya success, sino bategamiye Imana ntibegamire baba victime. Birumvikana? Hari no mu gihugu hari urugezo ugera ko mu madomene yose udandaza ukorera Imana hejuru bateza kubimenya uyo muntu ni inde. Hari umuntu avuga cyane muri no minsi, uyo muntu ni inde, nuwahe, akora iki, ari kumwe na siriko muri ko muravyumva. Hari n'amafaranga ugeze ko ni mu bihugu byose. Joba Donald Trump ariko ngo ngiye kuraba ngo abagwiza tunga nka ba Bill Gates ngo twicare dukore politike y'igihugu, kubera iki baje kurondera baje kandi abanye politike. Ubigomba utabigomba, hari abantu bo hejuru barongoye ibintu bikomakomeye beza kurondera. Abakozi Imana mwamwe ntibabimenye, bacafata aragera, abandi bagomba nyene binjire mu bikomeye, konfiziraze nk'ibi byashikiye Aburahamu ashagena muri Egiputa. Uri ahari Imana yagusezeraniye aho bantu ngo kubera inzara iteye ugacu hava muri byo kintu. Mu nyuma ibibazo bitangura kugira amaze gutandukana na Loti, niho aza kwirotuba kubera iki gicaniro yayubakiye uhoraho. Igicaniro kiradukingira, ni protection ku buzima bwacu. Ageze muri Egiputa aha twatamwe gusoma tubikomeye n'ivyo kugura kwejo, icabwira umugore we Sarayi aramubwira, urabona kuri mwiza disiri ko muri Egiputa ko bazokuntwara, umwami wonye ni yakubona disiri ko bazonyica kugira ngo bagutware. Enda kwerekerera dukine tugire diritwe nawe, wowe uzovuga ko uri mushikanje nanje ni musaza wawe, hama bankwere hama mbeho neza, mugano uze bagire ko indani kariyo ndagukunda uruwanje, kumbura Imana yadusubiza iwacu kadutabara, tuzokongera twubake urugo. Iyumvira umuntu w'Imana nka Aburahamu yareje guha amasezerano akomeye. Murazi guhera ku murongo wa mbere ingene uzomuvuma Imana izomuvuma, uzomuhezega Imana izomuhezagira, izomizina rya rurangiranwa, izomugira umuntu akomeye. Muri ko muravyumva, mugabo umuntu kubera kuba kumwe na Loti akaja kuvuga ngo ntibaze banyice bazafuma gutwara bankwere mbeho neza. Urumva umuntu iyo konfizano yarageze nige batandukana na Loti ngo amaso yiwe reka mbere kumvuga nga aho ndangiriza kwera igicaniro yasize yubakiye uhoraho. Farao agiye gukora kuri Sarayi, Imana igendera umupagani asenge bigirwamana, iramubwira do not touch, no touch pas uyu sumugore wawe. Farao aza kurondera Aburahamu ati ushaka kunyicisha, Imana yampakije kutambwiye kandi umugore wawe. Ambwira nari natinya, ambwira umviriza tora utwanye mugende, sinkene kugira ivyago kubera mwe, kubera ikico iyo visitation surnaturelle kuri Farao. Igicaniro yashize yubatse i Beteli, ibicaniro bizokuvugira, bizokuburanira, bizogukingira, bizoprotege ivyawe n'abawe. Mame nimeze neza muri cyo kibanza. Ejo juste uturashare muri introduction. Ejo dushike kare dusenge dutogote kandi ubisengere. Nakubwiye kuko si ibintu bisanzwe uri kurumva, wumva honda cyane hejuru, nitwamara kwinjira indani ho urumva bizo bikomeye. Mugabo wisengere, amaso yawe yuguruke, mu Imana aguhishurira ijambo ryiwe hamwe ubuzima bwawe muri kigwe ubicimana kuzaniye kuba ngaho minosi. Muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana. Dutaritse ibiganza imbere y'umwami Imana, twese hamwe tuti mwami Yesu ndagushimiye ukugira neza kwawe, ndagushimiye ineza yawe, ndagushimiye mpemu wawe ariyo kugira ngo atwugure amaso dushobore kubona mu bitaboneka. Ndagushimiye ku migambi myiza ufitiye ubuzima bwanje, ndagushimiye ko muri nosi
ntazoherekeza abandi. Ndagushimiye k'ibyo wasezeraniye ubuzima bwanje atana kimwe kivuyemwo, vyose nzobibona. Ndagushimiye ishurirwa ryawe hejuru y'ubuzima bwanje rigiye gutuma ubuzima bwanje buhinduka maze bugashika ku bikomeye. Ndaje kongera gusubira kuba victime y'ivyo ntazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndaje kutazi ku vy'amasezerano yawe n'ugukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ugura amaso yanje maze nihweze menye ubwiza bw'ubushobozi buhebuje ukoreshereza muri jewe. Urakoze mwami Imana k'ibisaniro vyose Satani yubashe kugira ngo bingwanye, bigwanye umuryango wanje, bigwanye ivyo ndiko ndakora, bigiye gusambuka mu izina rya Yesu Kristo. Naje nakubakira igicaniro, nagutangira ibimazi aho mwami Imana izina ryawe rizoshigwa hejuru, ubwiza bwawe bukuzura mu isi yose. Urakoze, nagushimiye kubyo gukora, kubyo ugiye kugaragaza, kubyo ugiye guhishura no kwerekana. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze no gushima. Amashyi menshi ku mwami w'abami.